Intumbero y'inama ni kugira turabire hamwe byabagoye, hariho abakoze na cane cane bigashimwa, ababikoze ku rugero rwa 70%, abandi 90%. Murumva yuko ababikoze ku rugero rwa 90% barakoze bihagije cyane rwose, naho hariho tumwe tutagiye turatosorwa, na nitwo rero nagomba uno munsi dutosorere hamwe. Twebwe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, baraduhaye intumbero, baraduhaye igikorwa. Rero icyo gikorwa duhejeje kugikora tugatanga raporo. Nta gikorwa na kimwe gikorwa tugatanga raporo ntacyo wakoze. Rero twebwe kubaho itariki ntabanduka yatanzwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano irangiriye, natwe nk'abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura twarishikiye mu kivi, twaragendeye hamwe. Yego nivyo twagendeye hose, mugabo aho twagendeye hari ivyo twabonye. Mwarabonye ko igikorwa twaragihawe, twaragikoze, mugabo ivyatugoye ivyo nagomba rero dutangire umuco. Ivyatugoye, umuvyeyi nababwiye ko umuvyeyi haragera yuko ahana. Guhana rero icambere guhana, twebwe abo bose bagararije izo ngingo zatanzwe n'abadukurira, twebwe tuje kuzishira mu ngiro. Abo bantu tuzobatangisha ihadabu. Ihadabu mu Gifaransa ni amande. Birumvikana, tuzobatangisha amande ava ku bihumbi 100 kuduga sinzi aho tuzogeza, kuko nuko musitantera bivuze ati hariho sur l'avenue de l'université amagorofa nayo nyene yubatse mu kibanza ca leta. Ubu rero objectif dufise nuko ivyo leta yanyazwe ifo kubisubizwa. Rero mu kudusubiza ikibanza cacu bategereza gutanga amande ari ahera ku bihumbi 100 urubuga, kandi bayatanze tuzosha azohabomora wenyene canke twebwe tuhibomorera. Tuzoba dufise ibikoresho bikwiye. Ico ho ndakivuze mu Kirundi kandi cumvikana. Amande tuzobatangisha amande y'ibihumbi 100 urubuga. Birumvikana. Ica kabiri, mwavuze ati mu byabagoye hariho kumenya les espaces viabilisés et non viabilisés. Twebwe ikituraje ishinga n'ama espaces viabilisés. Ama espaces viabilisés arafise uko atunganijwe. Ndazi ko hariho bamwe bavuga bati chef de quartier, chef de zone tuzobarasa. Ibyo byose turavyumva, mugabo ivyo jena byita iterabwoba atacu bifatiye. Niba bagomba kurasa ni uburenganzira bwabo, mugabo tuzobafata nk'abagumutsi nk'abi abajije iterabwoba, hanyuma nabo barafise ahantu aza guhanirwa. Ko nta kajagari mu gisagara ca Bujumbura kuva ryari n'uno munsi tuzopfa twemeye umuntu agarariza akaza kudurumbanya akavuga ati jewe ntibakorako. Nagomba nongere nabatera intege, ndabwira yuko ntagi umuntu abatera ubwoba. Iterabwoba twe twarabisezereye
ivyo ugomba kubisohora naryo hano gisaba mugani wa sobukuroti ukarisha ariko niko yamutamazi yarutse kubahiriza akarimbi na ruguru umwene gihugu ariko ararima arazi ahagarukiriza arazi ahahera naho agarukiriza rero muri ayo ma espace viabilisé ama espace yateguwe na leta mu gutanga amatongo ako karimbi ni kubahiriza utakubahirije nawe nyine kuko ijya raporo yasohotse ivuye mu bushikiranganji aho yakoresha aba ingénieur communaux hariho ibikaratasi hariho des conclusions batuzaniye twebwe dukorera aho nyene uwarenze akarimbi sinirwa ndavuga imetero kuko baraduhaye igitabo kirimo ivyo vyose aho rero bavuze ati wewe wararengeye naenda birumvikana mugabo ubanza utanga amande mubisi ikintu cyose amande hanyuma cyo bishira mu ngiro birumvikana neza murumva atanga amande d'abord ko yagararije birumvikana hanyuma twebwe tuce tuta ikindi gikorwa cya kabiri tuce tubikura tuce tumuha facture kandi aho rero ikiringo délai de grâce tuzokwaba muri délai de grâce kuko igihe twatanga igihe baduha itariki 31 yari délai de grâce birumvikana mwavuze ko tuma espace viabilisé aho sindengana mu espace viabilisé ni ukuvuga rero les conclusions zavuye muri irya descente y'aba ingénieurs communaux ziri clair hariho abariko barabomora uno munsi aya masaha ariko arababwira ariko barabomora nabo nyene amande barayatanga tugende twumvikana abariko barabomora ubu nyene kuko twaramaze kubisikonsinya muri PV abariko barabomora ubu nyene nabo nyene bitegurire gutanga amande mugabo bo ikiza koroha batanga 100 birumvikana turi kumwe hariho rero abo bubatse mu ma espace vert hanyuma baragira excès de zèle kuko espace vert ngizo leta iragutiza igisagara kiragutiza ariko ko byahagaritswe mugabo bobo rero ils ont construit en dur abo non seulement bubatse en dur bakaviola donc barihaye ku nguvu zabo babwiye ko bizozigenda biraduga abo nibabe barakura n'ingoga kandi baratanga amande hakiri kare kuko tugomba tutange ntuze tuzogomba tubasohorere kitansiye mwese hanyuma ayo mahera hariho abantu bazoza kuyatoza hariho abantu babijeje murazi ko atamahera tugitozo sauf bimwe nk'amande mutangishije ariko ayobo hariho abantu bazoza kuyegeranya kugira ngo ntibave batubwira ati abashef de quartier bayamaze ati bayari abashef de quartier murumva mwe muravuga cyane gose reka rero tubakingire hanyuma rero inguvu tuzokoresha kugira ngo twatunganye neza inguvu tuzokoresha azodusohorera facture hanyuma
abo bantu baheze bayarihe. Nta muntu agarariza leta n'umuvyeyi ababwiye ko ari umuvyeyi mugabo hari aho igera yuko ahihana. Turi kumwe rero de grâce tuje ku bindi bikorwa nk'ubu mwasivye ibindi bikorwa mwari mwateguye kugira ngo dutange rapport definitif. Izindi ntara zarahejeje. Muribuka ko mu gisagara ca Bujumbura ari twe twafashe ya mbere Mustanteri yabivuze, ariko turabikora tujuragirika kandi wagize neza ko wasavye ikigongwe, ariko dutere tuje imbere kuko ico kibazo nitwacamamo iminsi yose tuzoterera. Birya babomoye vyose birya binombe tuzobikura neza cane gose. Hanyuma barya banyonga amakinga, barya baciye bahagira aho kudandariza ubuzembule, bagomye kuvuga ajya ma station de skiliste bijya ibirimo. Twebwe imvo yo kugomba kwisubiza itongo ryacu, ibibanza byacu, ni kubera tubifitiye uwundi mugambi, naho si uwundi no gushariza igisagara. Kugishariza gute? Twarabivuze neza, tuzogomba tuzotere ibiti kuzana akayaga keza mu gisagara. Nitwisubiza rya tongo kugira ngo twongere tuhubake.